Yesu n'umwami. Igice c'ijana na 200. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. No mwanya mwiza uko tuvugana ku majambo y'Imana. Muri iki gitondo muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Murazi rero ko tumaze indwi zitanu twiga ku minyororo 6 ibuha abantu b'Imana. Uno musero tugira twige umunyororo wa 6 ubuha abantu b'Imana. Reka dusome ano majambo yanditse mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 17 ku murongo wa 11. Maze bari mu nzira bagiye Yerusalemu, aca hagati y'Samariya ni Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10 bahagarara kure, baramutabaza cyane bati, Yesu mwigisha tugirire imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende muyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arababaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uyu munyamahanga? Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Yesu ahabwa icyubahiro. Dusomye amajambo ameze nka menshi gato, n'amajambo yerekeye Yesu n'aba banyamibembe 10. Bari abanyamibembe 10 bari kure gato y'igisagara. Urumva bari hagati y'ibisagara bibiri, no kuvuga ko batari muri iki gisagara cyangwa muri iki. Murazi ko muri ico gihe ca kera abanyamibembe nta gateka kazi na muntu kari bwabeho. Umunyamibembe yashigwa kure y'abandi bose, kandi yaboneka nk'uko umenga ni igicibwa. Nubwo yaba ari papa wawe, nubwo yaba ari mama wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, nta burenganzira wari ufise bw'uko umugumiza mu nzu ngo mubane, ariko yategezwa kuja kure y'igisagara cyangwa kure y'abandi bantu kugira ngo ntahumanye abandi, ko byumvikana ko yahumanye. Ariko no munsi umunyamibembe ntiyitwa ko yahumanye, yitwa ko agwaye, cyo kimwe n'izindi ndwara ziboneka ko umuntu aba yagwaye. Ariko rero abanyamibembe bari 10 babonye Yesu arenganye, baramutakambira ati, mugenzi nutugirire imbabazi dukire. Maze Yesu agira neza, ntabwo yababwiye ati murakize cyangwa ngira ndabakize cyangwa ngira ndabasengere mukire. Yaciye abaha ikintu kidasanzwe, yaciye ababwira ati genda muyereke abaherezi. Muri ico gihe cyari ikintu kimeze nk'ikibazo kinini, kuko abaherezi nibo bari abantu bamenyereye ivy'amategeko, nibo babwira n'abandi bantu ati abo bantu nibashire kure y'abandi. Ariko kandi akababwira ati genda muyereke abaherezi. Barumvira ico kintu ca mbere, baracemera, barumvira. Bageze mu nzira bagenda barakira ingenda. Uko bagenda niko bagenda bakira. Maze bose 10 barakira. Mugabo cyatangaje nuko muri abo bantu 10 bose umwe gusa wenyene niwe yagarutse asubira inyuma aje gushima. Igihe Yesu agomba kubwirira neza, araguha amakondisyon atari manini cyane. Akwiye ati genda wiyereke naka, ni kenshi ugenda. Akwiye ati gira gutya urabigira. Akwiye ati cangaha urabigira, kuko ubuzi ikintu ugomba kushikako, ubugomba kukira, ubugomba kuronka inyishu yawe. Akwiye ati ndagushaka kukizwa, uremera neza ugakizwa. Akubwiye ati ndagomba kuntangira iki canke unkorera iki, urabikora kuko ubuzi ko ugomba gukira canke kugirirwa neza muri ubwo buryo. Mugabo amaze guheza kugukiza, amaze guheza kukugirira neza, ijisho ribiryo. Umunyororo ugira 6 rero uw'abantu b'Imana nukudashima. Nukudashima. Abantu 10 bakize
bakijijwe na Yesu. Mugabo muri abo bantu 10 umwe wenyene niwe yihaye iciyumviro cyo kuvuga kiti reka nsubire inyuma kandi shime. Kandi muri ico gihe aba Samaria n'abayuda baranenana. Yesu avuga ati mbega uyu si umunyamahanga, mbega kubera iki uyu munyamahanga ari we yaje gushima wenyene. Abandi baboneka ko ari bo bari bafise uburenganzira bw'uko mbere bonashima kurusha, ariko nta numwe yagarutse gushima. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe urungikire n'abandi.